Ifise teme yitwa ijuru kwisi. Bikaba binubakiye ku murongo usanga muri Matayo igice ca 6 ubu tubisa ku murongo w'icenda aho Yesu yariko arigisha abigishwa b'ingene basenga canke ariko arabaha formule y'ingene basenga canke iminyuro y'ingene bakwiriye kwidoke kuvugana n'Imana. Yongeye kuba hamwe we canke mwaramutse bakunzi b'imbonesha kure atakwihantajira bivaye naho muherereye abari hano mu gihugu cyacu c'u Burundi canke abari hanze y'igihugu nongeye ndabifuriza umunsi mwiza ngo Imana ishikare kubazigama no kubagirira neza. Turi mu kiganiro amamaza gospel music aho uyu munsi twatewe iteka turi kumwe n'umukozi w'Imana adasanzwe. Reka ndamusabe yongeye abaramutse ngo ayidawe ko badukurikirana turaguhaye kaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane hama ku mazina ni Mugisha Shalom, abandi umwongere mu ishengero Miracle Man Church of Christ isanzwe rikoranira bisodre bishoboka bingo mu carama ya mbere nyene haba ngehewe gose kuba nose kano karyo ko gushikiriza ibyo nza gushikiriza mu mwanya. Ego turabashimiye cyane mukozi w'Imana. Umunsi nizera ko abakunzi imbonesha kure mwamunye dutumira abantu babaririmbyi canke abantu sanga arabajene ariko muri twatebitwa dufise umutumire w'umukozi w'Imana kandi nizere ko umunsi muza kumva byinshi kandi bitandukanye mu kiganiro amamaza. Mbega nawe mukozi w'Imana ikintu mutuzaniye uyu munsi migani amamaza gospel ni giki abantu biteganigishika bamaze kumva ko turi kumwe n'umukozi w'Imana mye turi kumwe n'abantu bandi batandukanye ariko umunsi Imana yaduteye iteka badufitiye bishasha. Rero nashaka mubwirana bako aduka umunsi ikintu mutuzaniye gishasha mu kumbonesha kure yacu atakwihantajira hamwe n'abakunzi be ko badukurikirana kugira bashobore kumva uyu munsi bishasha mu kiganiro amamaza. Murakoze cyane. Ico ndabaza no munsi ni byerekeye igikorane ishengero Miracle Man Church of Christ kirategura ni igikorane kizoba itariki 22 z'ukwezi kwa 12 Kigarama umwaka nyene hama kizoba ari igikorane ihora gikorwa uko harenze amezi 4 muri iryo shengero ibaye kugira gatatu muri no mwaka kino gikorane kibaye. Rero narinje mfise objectif canke shaka kubatumira no kubamenyesha ivyerekeye kino gikorane aho dufise umwanya udasanzwe wo kugaburirwa ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Apotre Eric asanzwe ari n'umwungere mukuru w'iryo shengero Miracle Man Church of Christ hamwe n'abatumire batandukanye bahimbaza umwami hariho amasezerano Jean-Claude umufasha wiwe Florence dufise kandi n'abandi batumire badasanzwe bahimbaza muri iryo koraniro nyene muri iryo shengero nyene Miracle Man Church of Christ dukunze kubita Miracle Man Worshipers. Ego mbega none mukozi w'Imana nk'abantu bamaze kumva ko izo tariki hazoha gikorane ku Kabingo nashaka mutubwire teme y'uwo munsi kugira ngo anavuga ati nzoba ngiye ndazi hazoba ariko havugwa ijambiri hazoba hari ubwiza bw'Imana bumeze uku kugira ngo bashobore kumva ko bafite inyota yugira bazoze uwo munsi abari bazoba bibereye bwa bashobore kuza kwakira ibyiza Imana izo birikira kora. Murakoze. Ibi gikorane bihora biba nkuko nabibabwiye riba rigira gatatu kiba muri no mwaka. Ni igikorane kiba gifise teme yitwa ijuru kwisi. Bikaba binubakiye ku murongo usanga muri Matayo igice ca 6 ubu tubisa ku murongo w'icenda aho Yesu yariko arigisha abigishwa b'ingene basenga canke ariko arabaha formule y'ingene basenga canke iminyuro y'ingene bakwiriye kwidoke kuvugana n'Imana. Rero Yesu muri ayo majambo yariko arababwira abigisha ingene babwirizwa canke ingene bashobora kuvugana n'Imana yashizemo akantu gakomeye aho yababwira ati nimwasenga ati musenge ati data twese uri mw'ijuru izina ryawe niryubahwe kandi bwawe nibutse ngo ivyo ushaka bibe mw'isi uko biri mw'ijuru. Rero ico gikorane gishingiye kuri iryo jambo nyene ati ijuru kwisi. Ni ikintu gikomeye kubona ko Yesu ico yashaka abantu bomenya nuko Imana ishaka ko ibiriko biraba mw'ijuru abari byo biba no kwisi. Aho rero biragutse cyane kuko uko tuzoba turiko turigishwa kuri uwo munsi
harabaho kwigisha ijambo ry'Imana bivuze mugabo na cyane cyane kumenya muri bimwe Imana ishaka ubugombe bw'Imana ku bantu bo kwisi kuko ubwo bugombe bwayo nibwo yifuza kubona hano kwisi rero tuzokwigishwa kumenya ubwo bugombe bw'Imana biciye mu gusigurirwa ijambo ry'Imana no guhabwa amahishurirwa y'ibwina y'ijambo ry'Imana nkuko nababwiye umukozi w'Imana Apotre Eric uwo munsi niwe azoba ariko aradufasha akorera ishengero ry'umwami Yesu kuri iyo tariki by'ukuri hariho kumenya ijambo no kumenya ivyo Imana ishakira umuntu hano ku isi kubera umuntu burya d'ailleurs Yesu yavuze ati muzomenya ukuri maze ukuri kuzobaho kwidegemvya ukuvuga ko hatabaye kumenya ukuri ukwidegemvya nivyo ukunda kandi Bibiliya twereka igihe Petero yahejeje kwigisha mu nzu kwa Korneliyo aho ngo Mpwemu Yera yaciye aza muri iyo nzu bose baca bafatwa na Mpwemu Yera buzuzwa Mpwemu Yera Bibiliya twereka ko Petero yaciye atangura kubabwira ibyerekeye amakuru ya Yesu kukungene Imana yamusutse ko Mpwemu n'ubushobozi kugira ngo abohore abafashwe miri canke abakandamizwa canke abatwaza utuntu n'ubuja n'umwasi Satani rero kubw'ibyo Petero yaravuze ikintu gikomeye kuko Yesu amavuta yaramuriko yari kugira ngo akize abantu abohora abantu afashe abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbere majambo Yesu niwe kuri yaraje kugira ngo turonke kwidegemvya rero biciye mu kwigishwa ijambo tuzomenya ukuri kandi biciye no mu kubona ingene uko kuri ko kuragendagenda kuko Yesu yari ubuzima bugendagenda ntiyari gusa cyanditswe gihari kuko yavuze ati jewe naje gushitsa ubugombe bwa Data jewe ni ijambo ndi umutsima w'ubugingo ni je amajambo yanjye ngo ni muhemu ni n'ubuzima kandi n'uyumvise wese aramuha ubuzima ni kuvuga aratanga ubuzima rero izo ari umunsi udasanzwe cyane ndabahari ikaze mwese aho muzoba muri hose izakonza vuga adresse neza tubaza kubivugana neza mwongere mwibutse ariko badukurikirana ndabashimiye cyane mwamaze kumva abakunzi bimbonesha kure kandi mukunda ikiganiro amamaza mwabyumvise hazoba hari ubwiza bw'Imana hazoba hari ukwiga ijambo kwinge dukwiye kumenya gusenga nge dukwiye kumenya kubana n'Imana none cyane ndabasemutse mutange adresse by'ukuri umuntu ariko adukurikirana umwanya ashitse ubunyene ku murongo canke dufate afashe akaje nk'agatelefone k'uyu mwanya atari yatanguranye natwe ashobora kumva adresse y'igikorane cyane ashobora kumva amasaha ashobora kumva amatariki yumva ati by'ukuri ndakeneye ko uyu munsi nanze bariho nsinze ncego cyangwa nsange ibintu byamaze kundengana ariko mubwira amasaha by'ukuri yoshobora kwashikira kugira ngo ashobore gutangwa n'abandi ashobore guhera ku ntango by'ukuri kugira ashobore kumva ko ari kumwe n'abandi nkuko nabivuze igikorane kizoba itariki 22 izo ari kuwa Mungu amasaha izotangurira ko izoba ari 15h cyangwa saa 9 après-midi hama muri ayo masaha donc ikorane kizoba gitanguye kuvuga tugizwe kuhashika avant 15h hama ku bantu batahazi cyangwa aho cyo ikorane kizobera ni sieze nyene y'ikoraniro cyangwa ishengero Miracle Church of Christ aho naho umuntu aje mu Carama ya mbere nyene adresse ni mu Carama ya mbere hariho ahantu bakunze kwita ku mabarabara abiri ku mabarabara abiri cyane cyane ku ry'umunani bakunda kuhita ku ry'umunani kubera umuntu ashitse mu Kinama imbere yuko ashikira isoko ya Kinama hariho barabara ryitwa ry'umunani Muramvya amanuka iryo ry'umunani hamagaca bandanye iyo nyene gushikaho ashika ku barabara ryitwa ku mahera abiri haroroshe cyane ni nko ku metero 10 yaho hantu umaze kuhashika ku mahera abiri donc wafashe ry'umunani hama ni salle de réception yitwa ku Kabingo ni muri ivyo bigo niho dusanzwe dukoranira turabahaye ikaze mwese kandi Imana izokora ibidasa n'ubuzima bwanyu murakoze turashimiye cyane umukozi w'Imana ukuntu mwatwitavye mukigora mukadutiza umwanya ngira mushore kwamaza ubutumwa bwiza Nori Pentesi yishira imbere imirimo y'Imana ashimira kwamaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bashore kwihana kandi mugira mushore kurokora imitima ya benshi
rero turabashimiye cyane umwami Yesu waho umugisha nizere ko nawe twatera akaho muzoshobora kutwitaba vraiment twebwe ahubwo nitwe twari dukwiriye kubashimira ku bw'ino platform canke bwa kano karyo bwa kino gikorwa tunashimira n'umwongereye w'ishengero tuzi ko ari ryo rihagarikiye kino gikorwa ca No Repentance No Heaven itwa muvugishwa n'Imana Ferdinand turamushimiye cyane bivuye ku mutima kubwa kino gikorwa rikarashitsa kandi biriko birafasha igikorwa c'umwami Yesu Kristo gushika kure kuko niyo system ubu ihari kuko kera Yohana Umubatizi yakoresha itwi gusa cyuma cyangwa cyoshika n'itwi giwe kure rero ni igikorwa kidasanzwe Imana kirakora biciye muri no mbonesha kure turabashimiye cyane pe ku mutima ego murakoze anko turashimiye cyane kandi tuzokwita ubutumire murakoze cyane bakunzi nizere ko mwahimbawe n'ikiganiro amamaza mwumvise ko ari ku kabingo isagiye cy'isaha amasaha mwamaze kuyumva abantu muri Mucarama za Kinama Kamenge nizere ko ari muzomwe gushoboye kumva ivy'Imana iri kirakora mushoboye kwamaza ubutumwa bwiza n'ubwa ntimwisangize ivy'Imana irakorakora rero nizere ko mwahimbawe n'ikiganiro amamaza n'amajambo mwahumviye n'ubutumire mwahumviye nizere ko mutazobicisha inyuma y'amatwi ariko musenga Imana kugira ngo uyu munsi ariho muzoba mwibereye rero nizere ko mushaka kugwa mu byo muri ko murakora byose naho twaba tubashimiye nizere ko Imana ishaka kubazigana no kubagenza mu byo muri ko murakora byose mwibuke ko atakwiha juru ibyo wakora byo ushira imbere kweza ubugingo bwawe no gutunganya umutima bwa Yesu niyaza aze agusome mu gitabo c'ubugingo rero twaba tubashimiye naho ubutaha umwami Yesu ashikaye kubazigana no kubagirira neza Imana ibagirire neza